ishashe yuzuye abantu babiri mu ukwezi gutarahera babara twari tuyimaze Rumogi nja kuri yindi etape iruta amatabi imyaka myinshi no kurudandaza Shalom shalom bakunzi ba Salocom TV1 uyu munsi n'umunezero udasanzwe niteka twatewe n'Imana kuba tukiri bazima dushimira Imana yo yaduhaye impwemu z'abazima kuko siko bwacu ariko n'Imana yo mwijuru yabidushoboje nkuko mubibona muri kumwe na Gile Irambona hama behind camera muri kumwe na Moses hariya bienve on the mics rero twagomba twakire umwubaho adasanzwe twakire no munsi aho twahuriye ahantu hasa neza gose Imana imuhezagire ni we natubwiye ati tuze guhurira hana birakomeye cyane uko twababwiye turi ku bikorwa bikomeye kandi bidasanzwe gira like gira subscribe comment kugira ivyo tuvuga ubutumwa buca muri Salocom TV1 bushikire benshi karibu cyane nyakubahwa murakoze cyane kutwakira muri Salocom TV1 yego niteka ridasanzwe murazi ko nagumye nifuza ko tubonana yego none Imana no musi yabikoze nishimwe cyane birakunda ko tubonana mbega abakunzi ba Salocom TV1 murashaka kubibwira izina mbega murubatse muri bande en general nitwa Apotre Jimmy Gateretse nkaba ndumwungere mukuru w'ishengero rya Supernatural Love Church aho rifise icicaro gikuru ngaha ku mugwa mukuru wa politike Igitega tukaba dufise n'irindi shengero riri mu Rutana ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana tukaba dufise n'imigambi yo kwagura ahandi hantu nkaba nubatse n'umupfaso numwe tukaba dufise abana batatu b'abakobwa bane bahezagiye amen amen nkuko mwavyumvise turi kumwe na Apotre umukozi w'Imana ariko arakora gose ngaho Igitega Imana ikirakoresha vyinshi bidasanzwe kumbure yanakoresheje kuri twebwe rero ni ibintu dushingira intahe kandi dushimira Imana kuba turi kumwe muri kino kiganiro kidasanzwe Apotre uno munsi icyatumye ndabarondera rero burya sinzi ko no kwitwa umunyarusaga mbora numva ndagerageza nyine gupereza yego cyane cyane mvise ko mu minsi mvise ibikorwa reka ndavyita ibikorwa mu ishengero mbega mwo bituganiriza ni ibikorwa nyabaki kabisa cyane kuko ntituranabimenyesha cyane ariko umugani wawe ufise rusaku gwiza atari rusaku rubi yego go kumenya ibiriko biraba kugira ngo mushigikire n'ubwami bw'Imana rero turafise ibikorane by'iminsi 3 itariki 1 itariki 2 n'itariki 3 by'ukwa gatatu azo ari kwa gatanu kwa gatandatu no kw'Imana kuri izo tariki azo twatumiye abakozi b'Imana witwa Prophète Patrick Ngomirakiza n'uwindi mukozi w'Imana muvugishwa yitwa Prophète Edgar Mushogo abakozi b'Imana duhora dukorana ibikorwa by'Imana ino tugafasha abantu benshi najewe ndimwo nyene tukaba turi mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 6 ishengero rya Supernatural Love Church ishengero ry'ubuzima bw'ibidasanzwe rije ku mugaragaro yego azo ari ibintu bidasanzwe aho dushima Imana kandi dufasha abantu mu gusengera abantu mu ivuga butumwa n'ibindi bitandukanye azo bari ibintu bikomeye cyane
murumva hazoba ari ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane nk'uko Salacom TV natwe dukora ibidasanzwe kandi bikomeye cyane. None Apotre mw'iyo minsi hazoza aba supernatural gusa canke natwege muri Salacom tuzoza? Yo turabatumiye cyane, turabatumiye cyane. Murumva ko mwamaze gutwakira, mwamaze kuba inshuti, tuzokorana mu kwagura ubwami bw'Imana. Turabatumiye kabisa. Saba Supernatural Life Church gusa, zotumira n'abandi uko urazi turetse ko ari n'ivyo ubwami bw'Imana. No mu Kirundi iyo umuntu afise urubanza rukomeye nk'ubwo aratumira inshuti n'abagenzi, mbese n'abandi bantu bose. Niyo mpamvu tuboneye akaryo ko umuntu wese azobona iki kiganiro yumve ko atumiwe kugira ngo tubane muri ivyo bihe vyiza, kandi azaze afise ikintu yiteze kuko abakozi b'Imana nabubahwa batumirwa ahantu henshi. Bamwe bahora no mu mahanga za Cameroon, harimo umukozi w'Imana umwe muri abo yaramaze amezi menshi yaratumiwe azunguruka Cameroon gufasha ubwami bw'Imana. Rero urumva abantu nk'abo iyo baje no abantu ntibabifata ibisanzwe kuko ntibaboneka ahantu hose babarondeye. Rero Gitega izoba yatewe iteka muri ivyo bikorwa bidasanzwe by'ubwami bw'Imana. Abanyagitega mu vyumve, abari Bujumbura, za Rutana, Karusi, Mwaro, Muramvya, nkuko Gitega bayaguye muraho ikaze mwayo matariki bizoba ari bidasanzwe. Ariko none Apotre mutubwiye ko muzoba mufise anniversaire ya 6 ans. Burya 6 ans mu murimo w'Imana umuntu abamaze kubona vyinshi vyiza bibi. Mbega mu murimo w'Imana nka Apotre ni experience mwodusangiza n'abandi bakunzi bacu ba Salacom TV1 mumaze kubona mu murimo w'Imana? Murakoze. Sinzi ko novuga muri rusangi kuva dutangura canke imyaka 6 ya Supernatural. Nawo bivuga vyose. Mugerageza kuvuga resume kuko umuntu aba yabonye vyinshi ndabizi. Mworezima. Reka donc ntangure nkaho natanguye gukora Imana. Donc mvuga imbere yuko ninjira mu ibango ibe gice ca kabiri n'igice ca mbere yuko imbere yuko guti Imana yabahamagaye. Rero ndabirezumye, umuntu akizwa avuye ahandi hantu nk'abandi bantu bose Imana Yesu agirira ubuntu bagakizwa. Je nakije mu 2004 mvuye mu buzima butoroshe, ubuzima donc jewe nari umwana tuvugeho mu gisagara w'Ibujumbura. Twakuriye mu Nyakabiga gushika ku myaka 10, hanyuma twimukira mu Kinanira ca Musaga kuri iyo myaka 10 gukura kubandanya. Ngeze muri ngitangura secondaire, tangura ubuzima bw'ubuguruguru nka kujya kw'abandi, ntangura kwiga amatabi n'ibindi. Amatabi twe iyo tubabonye hari imbere tubona ati bajya abantu kabisa. Imana kera bavuga ngo abami bavukana imbuto. Ariko tujya twibaza ati aba bantu bavutse nyene aja mugomba muvyare mu Apotre. Yesu yadukuye kure. Ngeze aho hanyuma mu 8 bandungika mu muryango kwiga ruguru ko ba mama muri internat hano hitwa kuri ise Ikiganda. None natanguye kwigira rero naho Rumogi, nja kuri indi etape iruta amatabi. Imyaka myinshi no kurudandaza. Datangaye. Apotre yahereye hariya kure mu kure. Yesu yadukuye kure. Amen. Hama tubibamwo birakomera, hanyuma mvayo nsubire Bujumbura muri supérieur niga kuri Cedulac. Ndabikomeza inzoga, turara mu kabare n'ibindi. Hari n'igihe byahora bishika je nkahura na papa vyutse agiye ku kazi atazi ko nanje kibaza ko nzoze kwitegura nanje ntashe naraye mu kabare kandi ari umunsi y'ishuri. Bakunzi ba Salacom TV1 muravyumva, Mutama aravyutse agiye kwi job, kumbe umwana wewe nawe aratashe azi ngo aravyutse nje kuryama. Yatari kabisa. Hanyuma ivyo birakomeza. Entre temps muvyeyi wanje yari yapfuye mu 1996 w'umumama. Papa baho abandanya, hanyuma mu 2003 aritaba Imana nawe. Ariko aho imbere yuko yitaba Imana mpejeje amashure yisumbuye mu 2021 niho naheze amashure yisumbuye cinja muri SMO
byo ku inyigisho zo gukunda igihugu yego ico gihe zari zihari yego ngiyeyo ndabikomeza cyane ndibuka ko hari umuntu umwe twari kumwe hano ku position yagiye mu iwabo yo hari barabirima cyane azana isashe yuzuye urumogi tuvuze ngo barabirima gose harabapfa batabitahura urumogi yego azana isashe yuzuye ijya yirabura twayimaze ukwezi gutarahera turi babiri kugira wumve ico twovuga mu gifaransa ampleur nari ndiko aho byari bigeze ishashe yuzuye abantu babiri mu ukwezi gutarahera twari tuyimaze nibiharage turagerageza ko twari dufite umwanya nibiki rumva ducunze aho byo dukora nibiki rero gushika naho numva bigwiriye muri jewe mu nyuma biheze nja kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko mpura n'abandi bagenzi turabibandanya gushika naho numva bitanguye kuba byinshi muri jewe amwe mu matwi numva hatanguye kuzima inzerere na ma etape yuko ushika ahantu usara cyane bajya bajana kwa lojante nuko je nari inkomeye cyane donc sino bivuga gukomerera umubiri wararesista kuko nanywi inzoga nyinshi bitabi byinshi by'ubwoko bwose mbonye kanyanga naranywa mbonye biki ariko mu muryango benshi ntibabimenya kuko naragira camouflage ariko bari bazi ko ngira ubuzima buri bizarre bakikanga uko nagendera kubigira ahantu hanyuma nkaza sinabona na benshi karyama cyangwa kaja mu bindi mugira bakabona kumengura kwepa yego rero harageze igihe ubuzima numva ko bwanse nihebuye papa acarapfa mama yaragiye ntangura kumva ko ndi umuhungu mukuru naco nimariye naco mariye umuryango ntangura kumva nyene ko ibintu byanse niho haza muri quartier wacu umukobwa yaraje kuhiga avuye kumutanga akiri muto mbona ntasa n'abakobwa nakotwaye aho nagendera nabona basa nanje niho nabona ariko umwanya rero mvise donc akijijwe nkabona muravye nkabona ntasa n'abakobwa amenyereye nyene habavye nkanje urumva mwari ivya SMO urumva iki yego hama urabonye uwo mukobwa vyagenze gute ikitangaza Imana yakoze nta bakobwa je nakunda narabapanga nkabadraga mugabo hageze ko ukora amafuti nkace nkwepa nkace nkwepa ntibyari muri mwanya nayifise umwanya w'ibindi amaswingi yandi gusumba ivyo gusa kugira werekane abajene mugenda ko nawe ka meme nawe uri umusore yiyemera mugabo sikata umwana w'ibujumbura mugani bibe biri mu iswingi zawe kubera abajumbura mu vyumve nibe biri mu bintu ushira imbere kuko hari izindi swingi zaruta ivyo kuko mu bantu banyoye urumogi mu bintu biboreza byasa n'ibiryoshe byari ibyo cyane kandi abakobwa ntimuhamo kenshi ngo abantu banywa urumogi ibintu vy'abige mu menga ntibabishaka kubera ni ibintu umaze kubinywa ucumenga uri ahantu ku musenyi kuri beach umenga wimereye ukuntu kumva nyene numva umenga amahoro n'ibiki ariko bikuvuye ko niho wumva ko nta buzima nta cerekezo hama umukobwa Imana ikimpa kumukunda numva ndamukunze ntahora nkunda abakobwa kinangura kuja kumuraba ko namuravye agacazana Bibiliya tugasoma hanyuma ikindi gihe byagwiriye mfata igihe numva nyene ubuzima bwanse byari bikomeye cyane mfata igihe ugati ngiye kuyahura imfuvyi igiye mu rumogi nta cerekezo amashuri uri kuriga mugabo nta apeti yawe uvuga ati nta kazoza mbona nta nibiki nayo mategeko niga si ntibyari umuhamagaro wanje nuko nagerageza mu ishure gatoyi sanga babimpaye byari ibintu baha abantu bake ariko ico gihe entre temps iyo esme yaciye ihera ce duhurirayo n'abandi bahejeje umwaka twiga turama promotion abiri muri kaminuza twararenga amajana 3 mu ishuri imwe rero twigana n'abana biviriye ruguru ugasanga barazinduka babita ngo gufata amatongo bakayicara imbere naho tugasanga wicaye inyuma mwigisha umuntu nkari ariko aravuga ntiwamwumva ibyo byose bikanshisha ubuzima bwanje bukanshisha muhira bakabona ko ataco nimariye nanje nkabona ntavyo nshobora kwikuramwo ntangura kumva ubuzima bwanse mfate umwanzuro wo kuyahura bivuye ari hose
tuzi ko abana b'Ibujumbura babayeho neza yego mugo ubuzima buramwankiye ageze hano ukavuga ati nta cerekezo nta nihebye nta muntu akinkunda nta unyemera nande siniyemera muryango wapira uri gukora ibiki ibintu bidatomoye solution no gupfa terega ndabiheze ibi bintu byo mu isi biraruhije kuko sinari nzi ko umuntu kuko utarakizwe umuntu yahuye ubuzi ko ukwefye ingorane ariko ntubuzi ko uja mu muriro direct ahubwo ubu wikwegeye rero uwo mukobwa ngiye kubimubwira ngenda nk'ugiye kumusezera ati jere rero hari ahantu kure ngiye kuja nta muntu numwe ahazi ati narije gusezera nk'umucuti wanje niwe nari mfise w'umugenzi wenyene abajya abagenzi bo mu kabare bajya abagenzi abagenzi bo mu nzoga abagenzi bo mu kabare abagenzi bo mu rumogi abagenzi b'ibiyarura mutuye bajya abagenzi iyo ugize ikibazo ni uzomenya ko atari abagenzi niwagira ubushomeri ntuzomenya ko atari abagenzi niwagira ikibazo c'ukuri hamwe ataburyo gifise bwo kwicara nabo none apotre je nivyo twese nk'aba jeune twaragendeye mu bintu bidakenewe mu rwego je sinageze aho nyuma umugino yahura cyane yego twarabigendeye mwe mbwa ntivyageze kugorogera mwe mwayigezemwo uvuze ngo bajya sabagenzi gute kubera nk'iyo ugiye kumubwira ikibazo kanaka ntacumba nawe abafise ibibazo vyiwe bati bana genda ugire no je twahura dusangira ibiki mugabo ntidusangira umubwiye ngo ndanyotewe wangu araguha muga nta mahera yoguha yo gukemura ikintu ivyo ni ibintu nabonye wapi nibikunda navyo boguha nico gituma rero nta bagenzi ubufise muhuriya muri bijya mu kaboregwa mugatamba mugagirane bivuyeho nibakuvuna niwaja mu bitaro nta numwe azoza kukuraba benshi bagira prise de conscience yo kuvuga ati kumbe vya bintu wapi ni Imana ikura abantu benshi gatuma banakizwa rero uwo mukobwa nje kumusezera atahura imvugo y'imwemo je ntari ndabizi ko namubeshi kumbe Imana iramuganirije atuyu no birivuga ngo abantu bimwemo ntawe basesa ngo ariko bo basesa byose we yaransese nanje nzi ko ndiko ndamucanganye nyene umubire karanga nibitangaza ingene yanyemera tukaganira kuko nama mbore nagenda kumuganiza urumva kandi n'urujwi nti ngwa rumeze ukuntu navuga sinavuga nkuko Yesu yarampenduye urumva imyaka 20 simike Yesu ankijije hanyuma cavuga ngo ndashobora kugusengera none atambajije byinshi yari umuntu yatumwe n'Imana kubwanje gusa kuko ahejeje ico gihe twaciye tubasepare gato nyaja kure turagirana ama contact ariko nitwagumanye ansengeye nangura kumva amahoro ntarinzi hanyuma ego yansize kwikiganza ati reka dusenga sira kwikiganza gunamika umutwe arasenga umwana w'imyaka 16 nanje narifise 25 ans gutyo oya sinaye bwahezaho yarananiye mvayo nja kwiga ndahindura amashuri kwera byasaba umwanya munini kuboroka no kugira kesha babingwa kubwira ngo hangu jamukobwa yavuga iki no kameme urumva byari ibintu by'Imana gusa yego arakurambitse kibiganza aragusenga amahoro numva amahoro acarambwira ati dutandukanye ati hari ijambo rivuga ngo muri Matayo 11:28 ngo yemwe abarusha n'abaremerewe ni muzi wanje ndabaruhura mwikoreza ingata yanje wo yari Yesu abwira ariko aravuga ubutumwa numva iryo jambo nari ndamaze kuryumva ariko numva rikubise indani abarusha n'indi yamubwiye ko ndushe nari ndushe urumva urinze ufata umwanzuro wo kwiyahura nari ndushe cyane mu mutima kandi nari nabaca umwanzuro kuko nari mvuye ahantu baduforomye gukoresha ibigwanisho kandi ico gihe narinze ndavugana byinshi ibigwanisho mu gihugu byari bigwiriye ntibyari bigoye kuronka muri irya myaka y'intango y'ibihumbi 2000 urazi igihugu cyari mu ntambara byari byoroshe byarasirikira byari bisanzwe rero ambwiye iryo jambo cengenda ndiko ndagenda muhira hambere hari ngende ndagiyumvira ko numva amahoro ndabikora urandabireke ndabishitse muhira sinavuga ati Yesu wewe ujya mukobwa yambwiye nimba uri mwiza nkuko yabivuze ndasenze ngo unkize umbohore nzogukorera imyaka yose nkisenga ndi mu cyumba canje numva ubushobozi bw'Imana bunjeko
nkatura ayo majambo mvuga Yesu ntariyenza ati waje kuturuhura niko yavuze jambo nduhure unkize niko yambwiye ko yari yambwiye ati niwashaka kumwizera watura umuhamagare sinarinzi ivyo ari ivyo ko nta muntu yambwira ubutumwa aje bati toka we bono mwaramwirukana rero Imana yakoresheje ubundi buryo bw'urukundo wewe uzingura ronsi kumbe ni intumwa y'Imana ni Imana yamuzanye ku bwanje nta wundi yabwiye ubutumwa yabwiye jeje nyene Apotre ndavyumva birageza aho onye byitwa yuko wari utanga urugendo rw'agakiza ntawo cavuga ivyabaye mu rugendo rw'agakiza bari vyinshi ariko murageze igihe urumwungere w'ishenge intama nyinshi navyo vyaje gute urumva navyo vyaje umuhamagaro sinovuga ivyo ntavuze urugendo ndarucagagura urumva maze gukizwa Yesu arambohora byose bimogi nanywa sinashobora kumara nk'isaha nanyo y'itabi nk'amasahane ntanyoye urumogi n'ibiki n'abantu banywa itabi byumvino tu nivyo nigoragora byose no yambanze arambohora total minyota y'inzu abashoferi bo barahagarika imodoka ati banamonye yego cyane n'ibintu maze kuba nyene ugira ane hanyuma ntangura kuvuga ubutumwa bwiza atawaho mbwiye ingene ndabuvuga ndagira ane mu nyuma ari umukozi w'Imana yandongora ahantu hamwe mu ishengero rimwe nari ndimwe Bujumbura tukaje kuvuga ubutumwa bwiza mu ntara hirya no hino hanyuma mugabo nce ntangura kuba mu bukene naradandaza urumogi nuko nabikubwiye nkaronka amahera menshi Oparava uradandaza urumogi noti ni zazi ari donc zibiyeri by'ibiki bisanzwe narabironka vraiment escrow n'ubujanja bwose bubire nibiki ukaja muri town ugakora utuntu nta manyanga ukora Imana incisha ahantu atari noti zije kubwira igitagaza c'Imana cyangwa uronka ico ukora Imana incisha mu bukene international Ndavuze ngo international bakuzi basana com TV1 muravyumva hari n'ubukene international yego kabisa hamwe bwati don ufite ari 6 international hari n'igerero ugwa down on niveau international yego niho rero turiko uko tuwagenda doje bikorane ruguru mu ntara zitandukanye tukaje tuganira n'abakozi b'Imana twakoranye bikorana n'abapastor nkasanga ikintu twavugana bahurirako bwari ubukene bose bavuga ati abantu nkayumvira bakoze imyaka bakora Imana imyaka 20 15 abakozi b'Imana mugabo barakenye nanje wabatu yego je ndayimaze mu imyaka miga ariko ndatikiye ndakubita izorazi gukenera Bujumbura ukuze ufite imyaka 28 niyo manutse Bujumbura genda naharoye amahera ntwaye urabizi ntabona nzomara imisi yi sano kuba umuntu akenye turaharurana amahera n'imisi yego niko bimeze aragoye Bujumbura ivyo bintu tenangura kubaza uwo muntu yandusha iby'agakiza ati none gukizwa bingana ubukene igara ubukene ko mbona abantu b'Imana benshi ubukene vraiment ngira ibibazo muri jewe hanyuma Imana itangura kunyigisha umunsi umwe njya mu masengesho y'imisi 3 ntajya ntanywa baza Imana mana ibi bintu nivyo canke sivyo ko nari ngeze igihe mvuga ati Imana wakame napigika vraiment muga hanze nka umugororotsi navuye mu byaha nta ebana ku murongo muga physique problem eba danger n'abantu bavyumvira gati none kandi Imana irugara n'imiryango yugira abantu bagire yari kwira kuramwe ivya kera ugira izonyereke ivyo bintu ngene ico yampamagariye hanyuma irambwira ngo urumuragano na Kristo mejeje mu masengesho ngiye kuraba muri Bibiliya ndiko ndisomera ntako ndayirondera tendarigwa ko ngisoma umurongo winyegeje ahantu Imana itangura kuvugana nanje ingene turabaraganwa na Kristo hanyuma niyo yambwira mu yandi majambo ati ibi ngiye kuguhamagarira ngiye kugukura muri ibi bintu nzoguhamagaro wo kuzokwigisha abantu ko agakiza kadasa n'ubukene gukizwa nibisigura ko birimwo no gutunga benshi bazi ko ari gukira ibyaha bakagarukiraho ariko Yesu ntiyadukijije ibyaha gusa nico rero muhamagaro nico yagize kuko kuva ico gihe Imana yacinshira inzira yo kuronka akazi maze imyaka 5 ndi muri ivyo bintu muri ubwo bukene nkironka iryo jambo sinigeze nja gusaba kana nagasabye narakabuze Imana icituma ahantu bandondera akazi kana niyo umuntu akoresha imashini nanje ntayonze
nari niga muri kaminuza navuye kuri kaminuza y'u Burundi niga muri communication ibintu nkunda namaze gukizwa kuri Université du Lac bampamagara aho hantu abantu bagasavye bakabimye bazinanye nabo bantu jewe sinzi ngene umuntu yambwiye ngo hari umuntu ashobora gukora ibi bintu umuntu w'Imana baramamagara abo bantu babategetse baho hantu bambwira ati bashaka tuguhagaze urashobora gukora ati yego amahera nari narasenge Imana ati nzokora ya mahera ico gihe ya mahera menshi menshi yari bihumbi amajana 2 nasabye ico gihe yari mu 2000 na kangahe yabari menshi gose yari menshi cyane umva nta diplome mfise nta experience mfise nta machine nzi kandi nje kugira umuntu akazi kananiye nta na kimwe bansabye wa depoje ni wagize ibibazo byo gukora baraguha na CV ati turumvikana amahera tuzoguhaya bace barama n'amahera ati genda wimenye 150 genda cyo kubanza kuyesta ayo mahera mvuye aho hantu mpereye gusinya kontra Imana irambwira ati bya bintu biratanguye amen ndi mwibarabara nukuri hajya n'abantu babe barespecta nk'intaye y'umuntu bivana naho bavanye n'Imana wamenga mvise nk'amamiliyaridi kuko umuntu avuye yari yaguteseka rero nk'ibihumbi nose nk'ibihumbi 10 abari gitangaza ndonka yiwandiza zingana mire bamaye ngo naraya ndi mu nzira nkaboma ndayakurayo batamuntu mbona yarura kuva uwo munsi rero ubuzima bwabandanije buduga amen amen nera imbere nera imbere rero niho umuhamagaro waje kuva muri 2008 rero igikorwa cyagiye gutangura mu 2018 kuva 2008 gushika 2018 yari integuro Imana igutegura ikubwira inyigisha mu buryo bwo kwitegereza abakozi b'Imana nsoma ibitabo Imana yampaye ati iga imyaka 10 yo gutegurwa kuva 2008 uratanga Imana yakubwiye ko igomba gukoresha 2018 mutanguye igikorwa kubera gutangura igitega utangura igitega nibitangaza Imana rero mukuma ako kazi yanzanye igitega aho kambere je mbanzi ko yanzanye gutyo nyene ariko dutangura gusenga nabo twakorana ko dusenga nkumva hari ikintu gihari icambere Imana yaciye ikora yaciye impa umufasha umunyagitega ariko yigi Bujumbura umunyagitega ntangura sinari nzi ko nzogumino cengira urugo igitega Imana itangura kunyerera ko nzobera umugisha ino nza nivyo bintu ino yamaye hanyuma bizokwira ahandi hantu ariko bihereye nga umutima w'igihugu cy'u Burundi hari undi yavuze ngo kujya Gitega irikiraba umugwa mukuru wa politike niko izoba n'umugwa mukuru w'ikanguro ivyo nibaza ko ari je nabivuze mu ishengero je nabitawe kubyumva ko bakoze Imana babiri kabisa rimwe mwebwe ari n'ubundi navyumvise yego kabisa yego none apotre muratanguye Gitega mbega ubuzima bw'ikanguro ngaye Gitega umubona gute nibaza ko buriko buragaragara kuko urabona hariho urabona ko ikanguro je uko ndarifata rihera muri jeunesse mu bakiri bato uko bariko barakuraho basanzwe bakora kandi bavuga ati turiko turagenda ibyo twakoze twarakoze kandi hari ibyo bakoze ariko muri igihe urabona inyota naho ibintu biba bigoye mu mirimo y'Imana urabona ko naho babona bigoye ari ugwaruka riko ruravyuka nk'akarorero muri iyi ndwi iheze hariho umukozi w'Imana yantumiye akiri muto yari yagize seminaire Ruganda y'ugwaruka y'abantu bafite umuhamagaro yego baramamagaye kwigisha ndabaha ingene Imana yamamagaye ingene abantu bahamagagwa barabaza ibibazo rero twarabonye inyota turavuga ngo ikanguro niri nikanguro niri iyo nyota abantu bafite gukorera Imana atazindi ntumbero atavyubahiro atabindi bagakora Imana hanyuma Imana igakora ibitangaza ni igakorana nabo none apotre abariko baradukurikirana kuri Salcom TV1 hari bamwe akunda kuvuga n'abagenzi aho tugendera urabona bavuga ati abakozi b'Imana ni bamanyanga ni bamanyanga none bo babwira gute urumva nta n'urubanza no bacira kuko Bibiliya iravuga ngo donc ibidudubiza mu mutima ni by'akanwa kavuga
rero ntiwobwira nk'ikintu nk'ibara ryera ngo rivyare ibara ryirabura ntiwobwira n'ibara ryirabura ngo rivyare iryera twese tutarakirwa n'umuco Bibiliya avuga ngo hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibyaha byanyu yabagiranye bazima na Kristo rero natwe niko twavuga kera kuko niko amaso yacu yabona yari mu mwijima rero nabo naho no bisigura gute badakijijwe hari umwiza iciza babona ikibi kuko sibo baba babibona hari umugwaniza ari muri bo rero je namambwira abantu iyaba dushaka ubutunzi dukuye mu ishengero nta biriyo kuko ico nohera ko neki wewe nyene uhora ubivuga uhora ubivuga ko baja kwiba utanga ngahe wewe uri kuranda kwa Mungu orutanga ishikano ryanga rigi orutanga ubona ryotungisha nde kandi kutanga ijana ry'amarundi canke 500 500 yogura imodoka nari nibagiye kubabwira muraberewe cyane umega muri n'abajene kandi rero apotre apart y'ubu apotre ngo musanzwe mufise n'akandi kazi yego turakora ari ahantu dukora hari ahantu dukora yego ni ishirahamwe mpuzamakungu rikorera ngaho Igitega sijaze kurivuga izina ariko ni ishirahamwe rikomeye rikomeye c'est ça rikomeye donc apotre naho rero bitangarije kesha abakozi b'Imana bavuga ati bana twihebera Imana kabisa tuyiyegurire yego abandi bakaca bavuga ngo abantu bamenye Imana n'ibigugu n'abantu n'igifaransa kibagora n'icyongereza kibagora yego ivyo mubivuga kwiki urumva nibaza ko ishengero nukumenya no gutahura bigenda biratera imbere nta wo bacira urubanza twavuga abakera ariko uko ibintu bigenda biratera imbere niko dutahura yuko ikintu natahuye nuko uravye muri Bibiliya Paulo uravye ingene yagize impact ibikorwa yakoze ku bwami bw'Imana yandika ibitabo 13 je yarigiye mvuga ko ari 14 kuko icabaheburayo nkabona nyandiko ko ari yiwe arivyo byigisha ishengero muri rusangi byigisha ethique chrétienne ingene abakristo bifata n'ibindi yarasanzwe afise akandi kazi yagisha amatapi yarafise umwanya wo kuja kuvuga ubutumwa no kugisha amatapi agaca avuga ngo jewe nkoresha amaboko yanje nkatama nkafasha nabo turi kumwe kugira ngo umurimo w'Imana ntugawe ngo kandi suko nemerewe ko ivyo byose ndabironka ariko nukugira ngo igikorwa c'Imana ntigitukwe nikigawe iyo rero uvuze ngo ngiye gukora gusa ngo umurimo w'Imana amahera nkuko bayivuga mu ishengero barajayo nabo abavuga ko ari menshi baje kubikora sinumva igituma bavuga ngo bajya amahera y'abantu kandi abantu bose bakunda amahera ntibabijeme kandi aho hagati umukozi w'Imana bayirinze kuba umuzigo w'ishengero habwo abe umukozi w'Imana afashe ishengero yego cyane biragufasha yuko wigisha ikintu cyose kije mu mutima Imana yaguhaye kuko iyo uravye ishengero gusa atakindi kintu ufise kigusahiriza ukora swat uradandaza ibintu byawe cyangwa ufise abakudandariza cyangwa ufise ibindi bintu byinjiza amafaranga cyangwa ukaja gukora hanyuma uvuye gukora ukaja kwitwararika noza ni kibazo c'ingene worganiza umwanya je murambaza abakozi b'Imana bamwe nkababaza none uvuze ngo nta kindi kintu ukora amasaha 28 woyagera gute niho kenshi hava sintiri rubanza umuntu nomwe ariko kenshi niho hava iyo ufise umwanya munini satani ni akorera Dawidi yanse kuja mu ntambara ku rugamba yari guteza kubayo akomanda ingabo atatangura kuyerera kuko abo bari kuganira bari ku rugamba abajenero bagenzi biwe bari ku rugamba abakuru b'ingabo bari ku rugamba nawe abura yaja hejuru kuri etage atangura gutembera yabuze ibyagira atangura kubona abadamu b'abasoda bariko bariyogera mu madushe rero satani afatira mu mwanya uri libre niho benshi bakorera ibyaha niyo mpamvu agashomeri ni kabi cyane gose ivyiyumviro bibi biraza libre manini siyo libre nibi yo kuruhuka cyangwa gukora utundi mugapana cyangwa ukaja muri divertissement uvuye gukora ibintu byo kuja kwirigara nabuzi yonja reka mvego kabisa je na cyangwa reka tuje kunywa kayi je ntuzigera mbona aho hantu
maze imyaka 15 ngaho Igitega. Ego. Sinzi wewe usanzwe uri umunyagitega. Sinzi ko maze kuhambona ndazi ko no restaurant akomeye yazi ngaho Igitega. Sinzi ngaho ngenda mbangiye n'umuryango mu programme kanaka n'umuryango kubonana n'umuntu ifitanye ikintu tuvugana wo mfasha canke affaire kanaka kubera iki uri umukozi w'Imana ni byiza kuba mu kazi kanaka hanyuma ukajya gusenga ukazanira ishengero ibintu bivuye ku Mana kuko ni waguma mu bantu nta kintu uzoronka ubazaniye vya bindi ngo ngiye kwicara ahantu mbe ndumviza ngo biyagwa wapi bijya sivyo urashobora hari ikindi kintu je kinyohera kuri mwebwe nukuntu umuntu yize akora n'akazi keza yego afise n'akadeplacement kiwe atari kugonda urutoki kuko urazi impamvu apotre twe bakiri batoye usanga tudiskita n'abantu bakavuga ngo bakizwa nimuzi bigezweho ukiyumvira none amashati twambaye ni mabi mbono uberewe je rero birandyoheye iyo mbonye umukozi w'Imana ameze nkamwe murakoze ahubwo Salcom TV tuzogira ikiganiro mu gifaransa mu vyumve yuko yego turi abantu bo hasi bakomeye Yesu atanga byose sinibaze sinumva igituma abantu bavyumvira gutyo ariko Yesu afise abantu b'ingeri zose z'ubwoko bwose arafise abiza afise amadoktora afise ama maîtrise afise ibiki ariko ivyo sinavyo tunira twirata ubuntu bwiwe ubwenge bwiwe kiza nuko mu dementalize ico kintu cyuko umenga kindi gukizwa cyangwa kindi gukorera Imana n'umubono ico kintu ngira yabuze ni ivyo bintu nivyo reka ndagutere inkuru nciye nibuka jewe nza gukwa naje gukwa Igitega famille yanje bari Bujumbura urumva barambwiye baratinye kubimbwira bariko baraza cyane tutaraje ku rubanza baca babimbwira urubanza rwaheze acambwe ati twese twaje turavugana mu modoka ingene tuje kuraba umukobwa wo mu bitoki yambaye ibivutano bigera hari yepfo bigirane babonye ubona koye baje bavuga ngo sha ngo bakizwa ngo kumbe ngo ni musenga mwuga ya maso gusa mu yandi majambo abantu bibaza ko Imana dusenga itanga ibintu bibi uko uyimenya nivyo izoguha Imana yatanga abadamu beza mu mwemu no ku mubiri kuko niyo yaremye beza ko no muri Bibiliya uzobona ngo mwiza umunyakaranga ba Esther irabavuga ba Dawidi irabavuga rero Imana yacu iratanga ibintu byiza cyane ubusirimu bw'ukuri atari ubwo mwisi buva kuri Yesu niyo kubwira ko ushobora kubegwa Imana yacu ifise n'isuku yari ibwira abanyisirayeli ngo bari mu bugarago ngo ninasanga ahantu mwitumye nibiki muzoce nsubira inyuma Imana yacu ifise isuku iri sinzi ngeno bivuga gusumba nahiba abantu basoma Bibiliya ngo nahantu ababonye bose beretswe ivye mu ijuru bikubitasi kubera ubwiza bwa hakayangana rero ico gicapo Bibiliya Yesu ariko arigisha abantu ngo uko biri mu ijuru abariko biba ngaha mwisi abantu nibumva ico bisigura Imana ibishaka uko yahezagiye Salomo mu bwiza bwose nibiki nico gicapo c'Imana mu bana bayo natwe tube smart rero kutabigira nukudatahura kwa abana b'Imana rero n'abantu batubona gutyo babibonye abantu badatahura ariko ubu barabona abana b'Imana ko ari abantu bafise Imana muri bo hari ugutahura kundi guhari kwiza kuko benshi baratinya gukizwa ngo urumva ngo yoca bangwa ikigugu ngo cyayambara nabi kuko hasanzwe abegwa ngo yoca ngo umuntu agenda ngo wagowe ngo nibiki oya sivye ivyo kwari ugutahura kwa kera Imana igenda iteza imbere mu bumenyi zari inyigisho z'ikinyoma urumva tubayeho nta byaha ujamwo nta mafuti ujamwo nta ukaba unezerewe ugahura n'abantu ukabanezererwa bakabona yuko ati uyu muntu ni gute hari abantu baravuga ngo wowe nusa n'abandi bapastori basa gute pamenye n'abandi bagowe donc urumva ariko nabo bafise Imana nibyo umwe wese aba yaratahura kuko Bibiliya iravuga ngo kuri umuntu agezemwo
aba ariko agenderamo nibyo umuntu yamenye kandi nta rubanza twobacira ariko kameme abatwumviriza bumve ko Imana idushaka tumerewe neza mu buryo bwose n'ibihe bindi bishasha ego Yesu agira neza mu mutima no ku mubiri ego merci beaucoup apotre murakoze cyane ariko ndabatera intege abakozi b'Imana kugira ikintu bakora kindi kibasahiriza inyuma y'umurimo w'Imana nimba ari business kanaka nimba ari biki bazokora Imana bidegemvya gusumba kwiyumvira ibyo mu ishengero gusa bizobarinda utundi tuntu tutari kuba umuzigo ku bandi ego no cyane no kuja no gukora ibyaha batategereza kubesha ntiza amahera nzoyaguha niho wavana za nduru ntuyaronke ya ukoresha nabi amahera y'ijengero sesa ugasanga zo nitwo bivuga ego cyane none apotre hari abantu bavuga ngo mu gihe cyerezo hazoza inyigisho z'ukuri n'izikinyoma none twomenya gute inyigisho zije zishingiye mu kuri inyigisho zije zishingiye mu kuri zivuga Yesu Kristo yapfuye akazuka hanyuma zikavuga n'ubuzima yatanze nta bindi kuko Kristo ntiyapfiriye ubusa ugiye gusoma nko muri Yesaya 53 urabona ibintu bitandukanye yapfiriye abantu benshi bahagarara baguma ku byaha gusa none umuntu amaze kwihana ibyaha aca baho gute Yesu ugiye gusoma muri Yohana igice cya 17 ariko arasengera abamwizeye n'abazomwizera yavuze ngo data sindabasengeye ngo bakure muri iyi si ndabasengeye ngo uyibazigamiremo uyibazigamiremo gute wozigama muri iyi si udafungura wozigama muri iyi si utagira aho uba wozigama muri iyi si abana bawe batabayeho bamerewe nabi ucuja gukora ibyaha kugira ubesheho abana nabonye abantu b'Imana bakoze ibyaha ubutumwa bwiza nukuvuga ubutumwa bwiza bufasha imwemu umushaha n'umubiri ugiye gusoma mu Bitesalonika ba mbere igice cya 5 umurongo wa 23 ijambo ry'Imana riravuga ngo imwemu yanyu ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu bize bisange bitagira umugayo ku munsi wo kuza kwa Yesu Kristo hari benshi yavuze ibintu bitatu hari benshi bacavuga ngo ni mu buryo bw'imwemu baze basange gutwera derere ya Bibiliya bivuga byose imwemu kavuga ubugingo no kuvuga ubwenge ivyiyumviro nibiki n'umubiri ngo byose hamwe niko Bibiliya ivuga ngo bize bisange bitagira umugayo ku munsi wo kuza kwa Yesu Kristo twe kenshi nko ku karago cha tubona uvuze umubiri ntibazosange warihinduye mu mushatsi oya sivyo ari abantu kwiga Bibiliya batayiga neza urabe Bibiliya irafise akarimbi hajya benshi bavuga umubiri muri Bibiliya y'ikirundi usanga bavuga la chair rero ntibivuga umubiri nk'umubiri ivuga ngo kameremere rero ni ikintu kidafadika no kuvuga ivyiyumviro bicafuye bya bindi biri mu isi bya bindi biri mu isi uciyumvira akaguma haza bya bindi nimba ukunda gusambana guma haza ugenda gusambana ukanabikora handi waborerwa ukaguma haza ya nyota y'intuze biri muri wewe niyo kameremere c'est pas la chair sumushatsi si panaro ibyo nta na kimwe bisigura imbere y'Imana uburi kura uzote bahubwo uravye nabi bikugwisha kuko nukudatahura neza ikijambo ry'Imana riba rishaka kuvuga rero muravuga ko Yesu yaje ngo dukizwe tuve mu vyaha ariko n'umuntu amererwe neza mu buzima cyane kuko wumvise abazungu batwigishije ngo mwikore umusaraba hiri waboro nk'ubu je ndavye umengura umujene ndumujene cyane umugabo umuntu aravye umuntu aravye imyaka mufisi je sindayizi ngira nkwize sigaje imyaka amezi 3-4 nkwize imyaka 46 urabona ko we tungana twicaranye nta kibazo na kimwe gihari nanjye rivyo nako ndavuga mwishengero murandabwiye ati nongeye ko 20 donc iyo nkwije ukura ko 20 mu mwaka weze nababwiye ati nari 20 nkwije 20 apparence physique ni 25 uga biologie ni kuvuga ko Yesu asubira gutanga kera uravye amafoto yanje kumbure bazoyabona kuri Salocom TV amwe ingene nari imeze Yesu yasubiye kungira niho nari nshaje inyuma
araciye imyaka irenga 20 gusumba uno munsi kubera Yesu yaduhaye kwibura mu nkome zinsha. Iki nico gihe turiko turabona abantu menga sinovuga ngo bakiri batoya ubaravya apparence physique menga baracakomeye baba apotre baba prophète birimwe mu bintu vy'ikanguro birimwe mu bintu vy'ikanguro ko mu bihe bya nyuma Imana yavuze ko izohagurutsa abakiri bato kugira babwire n'abakuze kugira babwire n'abaki. Igihugu cy'u Burundi cyaragenderewe, urabona ko hari abakozi b'Imana b'imbaraga bakiri bato bakiri bato. Iyo ni impano idasanzwe. Hari umukozi w'Imana cyo turaganira yari yaje ino mu pastori w'umunyarwanda arambwira ngo mu gihugu cyanyu cy'u Burundi mwarahezagiwe, ati twebwe nta mujene ukibona ngo w'umukozi w'Imana, barabihebye bigira muri business bigira mu biki ko bavuga ati biraruhisha biragirana. Ati nukuri Imana yarabagendereye igihugu cyanyu, ati hari abakuze bariko barakura nibiki, ati mbwa nta muntu agihaguruka kiri muto nibi. Rero ivyo nivyo dukwiye gushimira Imana. Abantu ntibabibona ariko igihugu cyacu kiriko kirahezagirwa muri ubwo buryo. Tubashimire cyane apotre. Yego murakoze cyane. Kandi twizere yuko n'ikindi gihe twabatumye ko muzoduha akanya tukongera tukaganira ko turaze ko Imana yabashizemwo vyinshi ushaka kutuganirizako. Yego cyane tuzoganira ikindi gihe nzane n'umufasha wanje mubone ingene Imana ihezagira kuko naho ntara nkiri no mu bintu by'urumogi nahora nicara hano nkiyumvira haje nzogira umugore nzogira abana nyone ibintu sinarinzi ko nzobiva muzogira urugo nkiganyira nicaye jenyene ivyo yose mpora ndavyiyumvira nkavuga ati Yesu ugira neza. Yego. None apotre mu kurangiza turi kumwe n'abakunzi bacu ba Salcom TV1 mbega subire inyuma n'igiki mwobwira bari abantu bari mu buzima nk'ubwo mwarimwo urumogi bwiki. Icambere nobwira nuko Yesu abakunda. Yego. Ibi nivyo ntaronse umuntu abimbwira akancira imanza ngo ivyo bintu urimwo reka ivyo vyaha, ariko ivyo ntibifasha umuntu ahubwo yumva ko ari urubanza. Ariko nagenda kubwire ngo Yesu aragukunda kwitayeho uko yanyiyumviriye ko atuma umuntu ntazi yavuye anyiyumvira ko Yesu niko nawe agukunda, nta nkunda kugusumbya. Yesu yadupfiriye twese kandi ngo yadukunze tukira abanyabyaha. Aho uri kuranywa kumbura ayo mabosi tubona yakunaniye rugo rumogi izo nzoga zanse uri umupapa byanse urugo kubera ibi nibi uri biki, nagenda kubwire ngo Yesu agira neza. Ni waja nko mu cumba cyawe utinye kuja aho abantu bakoraniye mu ishengero uramubwira ngo mwami Yesu ndashaka kuza mu mutima wanje umbohora ibi bintu ndakwizeye uzoshinga nawe umunsi umwe uce wifatanya n'abizera bagukuze umunsi umwe uzoba uri kuravuga nk'ibimvuga. Yego cyane apotre. Hari ikindi kintu mwavuze gikomeye handiko ndasubira inyuma. Yego cyane mwavuze ko etape ya nyuma mwabonye ku buzima bwanse ti solution kwiyahura. Yego kumbura abantu baba bariko baradukurikirana avuga ati amadeni arandembeje ubuzima bwanse nta kazi ntaki je numva nta kundi nanje solution nuko nopfuma nifira nkavaho. Harabishora mu maraya harabaja mu bintu bitandukanye avuga ati ubuzima bwanse n'ubundi gupfa n'ugufa. Nawe uwo mubwira iki? Ndashobora kumubwira ngo nimba uno munsi atapfuye ejo akaba ariko arumviriza ubutumwa turiko turavuga. Hari umugambi Imana yari mufiseko kubona uri kurabwumviriza uyu mwanya nuko hari iki Imana igukeneye ko kumbure sishobora gushikira mu nzu wawe ariko biciye kuri imbonesha kure uri kuranyumviriza. Ivyo bintu narabiciyemo kumara imyaka 5 utagira n'ijana, kumara imyaka uri mu biyayura mutwe wumva wopfa. Imana yarankijije novuga ubwo bukeni izo nzara nibiki. Yesu arampaza arampezagira nagenda kubwira ngo Yesu agira neza. Yarapfuye kugira ngo yiyambitse. Bibiliya avuga hari ijambo rimwe nkunda ngo naho yari umutunzi wa byose Yesu ngo yiyambitse ubworo bwacu kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe. Umwami Yesu yaravuze ngo nitwiganyire ku byo tujya nitwiganyire ku byo twambara ariko turondere ubwami bwiwe n'ukugoroka kwiwe ngo ibyo byose tuzovyongerwa. Nararondeye ubwami bwiwe umenga turakenye n'abakozi b'Imana ariko nabonye Yesu angirira neza. Amakazi nta experience nababwiye aguma nteza imbere gushika n'uno munsi. Ndero ndi mu bantu bashima Imana. Rero Yesu aracagira neza ntaraheza icamuzanye nawe urimwo witege kugira neza kwiwe. Yesu azokugira neza. Amen.
none apotre je nagomba ndabasabe uruhusha yego kuko ndaza bazobona kino kiganiro bashaka kuvuga ati mumpe nimeho yo mukozi w'Imana yego muramaye urusha nzoyitange urayitanga nta kibazo yego murakoze cyane mu kurangiza murashaka kubwira abakunzi ba Salcom TV wane bariko baradukurikirana kumbure n'abazobona kino kiganiro aho musanzwe mukorera mbega ngo bakenera ishengero ryanyu risanzwe rikorera babakeneye yego ishengero ryacu rikorera urenganye ngaha ku masanganzira ngaha y'Igitega ufata nk'ijya Karusi uburenganye nk'ikigo beri kinini aho gikorera nko ku metero nk'amajana 2 kuri côté droit ucuhabona shengero ni rinini iraboneka abantu barashobora kuza kuturondera yaba ku minsi ya Mungu yaba ku minsi ya kabiri ku mugoroba yaba ku minsi ya gatanu ku migoroba niho tuba turi barashobora kutubona turasengera abantu bakabohoka abantu bagakira ingwara abandi bafise ibyabaruhije gutyo tukabafasha mu gukizwa abantu bakabona Imana abantu bama babona Imana mu buryo butandukanye twabwira aho yadukuye nabo bariko barabona kugira neza kwa bakunzi ba Salcom TV 1 murumva ni ibintu bidasanzwe n'umunezero ntangere kubona twakiriye umukozi w'Imana adasanzwe ngahanye Igitega ndetse ariko arafasha n'abantu batandukanye mu ntara zitandukanye zigize kino gihugu cy'u Burundi rero mubandanye mugira partage abone kuri page yacu ama video yose ibiganiro byose zoza turakora n'abakozi b'Imana batandukanye bize birabashikira mutibagiye kugira partage kugira bishikire n'abandi benshi apotre nongere ndabashimire murakoze cyane turashimiye television shasha Kristo ikora n'ibindi ya Salcom TV 1 mutera imbere nk'umuzinga muze mushike kure mufashe ubwami bw'Imana mufashe umuhamagaro Imana yabahaye n'abarongozi bayo n'abakozi bayo mwese Imana yabahamagaye izibashikane kure entrete twibutsa abantu twe niturondera ama views aya majambo ava muri mwebwe abashikire amen rero dushimire uri behind camera nuri muri technique Imana ibahezagire cyane mwarahezagiwe mubandanye mwiteka n'ibindi byinshi be blessed. Amen.